Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhundire dore ko izi ngingo nkuru ziyagize. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yatanze imfashanyo ku bitaro byo muri zone ya Buyenzi. Umuntu afise itongo mu gisagara ca Bujumbura akwiye kwerekana uko azoryubakamwo bivugwa n'umushikiranganji w'inyubako za leta Dieudonné Dukundane. Umuririmvyikazi Natasha Ngendabanka amenyesha ko hari ibikorwa bitandukanye agiye gukora mu kazi kiwe k'umuziki. Aya n'ayandi ni mukanya. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaronkeje imfashanyo y'ibitanda ku bitaro Shifa biri muri zone ya Buyenzi. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe mu ntumbero yo gushigikira urwaruka ruriko ruriteza imbere. Elvis Munyaneza. Gushigikira urwaruka ruriko ruriteza imbere ni kimwe mu vyatumye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye agendera ibitaro Shifa biherereye muri zone Buyenzi nkuko yabimenyesheje. Nkuko biri mu bikorwa vya misi yose vyishira hamwe y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu Burundi rujeje iterambere, no mu bikorwa vya misi yose rya Fondation Bonne Action ngira neza ryo gushigikira urwaruka mu kwiteza imbere. Na cane cane rero twumvise ko unye Sudi yashize mu ngiro ivyo yagiye kwiga afashijwe na Fondation Gabe, yatanguye gufashwa na Fondation Buntu, hanyuma natwe duca tubandaniririzako najashira hamwe Fondation Merck bikorera i Dubai. Barabigishije ibijanye kuvura indwara y'igisukari, hama naca bifata mu ntoki ivyo yize ati reka ngende kuvura ba Barundi bene wacu. Ntanumva rero nko urwaruka ushira imbere amagara meza y'abene gihugu bigaca bihura n'imigambi ya Fondation Mugira Neza sanzwe ndongoye. Murazi yuko Fondation Mugira Neza icambere na mbere ishira imbere amagara y'abantu, kubera amagara atameze neza na ryaterambere dukeneye mu gihugu, ryaterambere mu rwaruka ntajyo twoshikako amagara y'abantu ahungabanye. Ikumana Sudi arongoye ivyo bitaro arashima iyo mfashanyo. Tukaba tushimira cyane kuba tukiri ngaha kubera n'ubumenyi twaronse bwo kuvura indwara y'igisukari niwe yadufashijemo tukaronka iyo bourse yo kuvyigamo. Ntibidutangaje cyane kubera tuzi neza umutima umuranga, kandi muri twebwe n'ugushima cyane. Turashimiye cyane kuraka novuga akaganuka yaduhaye k'ibitanda n'ibindi byinshi yamadu adufasha. Kuri twebwe turashima cyane. Ugo rugendo rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarurangirije aho yagendera umwe mu rwaruka asanzwe adandaza impuzu n'ibirato, yongera himiriza urundi rwaruka kwitunganiriza imigambi yabo. Umunyamabanga ntayigayezo mu bushikiranganji bw'ubutungane Hajandi Jeve yaronkeje imfashanyo yatanzwe n'umukuru w'igihugu gizwe n'amamashini nyabwonko hamwe n'amapikipiki ku masentare makuru y'igihugu, akayahamagarira kubungabunga iyo mfashanyo. Duhejeje gushikiriza ibikoresho abarongoye amasentare makuru y'igihugu. Ningabanwa igizwe n'amapikipiki 36 hamwe n'imashini nyabwonko 50. Ningabanwa twahawe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo amasentare ashobore gukora neza, na cyane cyane kwandika imanza binyarutse batabanje gucisha ku mpapuro. Nuvuga ko umucamanza ubu aho yo kubanza gucisha ku rupapuro urubanza doca yandika rimwe na rimwe agiriye ko ku mashini. Izi pikipiki nazo zizofasha gushika ku matongo, gushira mu ngiro imanza zacitse zikaba ntabanduka, eka mbere no mu kuziburanisha, kuko murazi yuko urubanza rw'itongo biba vyiza rucikiye ku itongo. Ariko na cyane cyane nagomba nshimangire impanuro noha abagiye kubikoresha nuko bo bibungabunga neza ibikoresho bikoreshwa ico vyatangiwe, nakivuze no gushaka ku matongo kugira ngo imanza zishikirizwe hanyuma zitohozwe ziri ku itongo.
rero bantu bakoresha ibikoresho bahawe vya leta akabona ko ari vya leta bakabikoresha uko bitari, abo oyo ngendo nuko boyiheba, ibikoresho babibungabunge, bikoreshwe neza, bikoreshwe ico vyagenewe. Kuva muri uku kwezi kwa myandagaro umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura ategerezwa kwerekana ikirangamisi c'uko azokubaka iyo nzu yiwe, mu gihe atabishoboye ico kibanza kikazoca gihabwa uyundi. Bivugwa n'umushikiranganji w'inyubako za leta Dieudonné Dukundane. Ubu tugiye guhagararira ikintu citwa kugura no kugurisha ibibanza mu bisagara. Abantu bose bafise imigambi yo guteza imbere igihugu, gushinga amahinguriro, abo bantu bari mu ba mbere tuzoshira imbere mu bantu bategerezwa kuronka ibibanza bijanye n'ivyo bikorwa bagomba gukora. Ariko ubu namwe nimurabe, twese twara turirimba ngo ibibanza mu gisagara ca Bujumbura byaruzuye, ngo nitugende igihanga aho turimo imiceri tutangure gukata yandi matongo, ivyo byarahagaze. Ubu tugiye gusubira muri ibibanza byose bitubaswe uko vyategerezwa, haba mu gisagara hagati, haba mu makartier yo ku mpera z'igisagara, haba mu makartier industriel n'ahandi, kugira ngo bijya bibanza byose bitariko birakoreshwa ico vyategerezwa gukora, tubihe aba banyamitahe, tubihe aba bene wacu bari hanze bamaze igihe kinini hanze, abanyamahanga bifuza gushinga imitahe mu Burundi kugira igihugu gitere imbere. Iyi mbona kazoza rero yo mu 2040 2060 isaba ko twebwe nyine tuvyikorera. Nico gituma twagomba gutangariza aba mu gisagara cyane cyane ca Bujumbura no mu bisagara hagati tuzoshikayo yuko abantu bose bafise ibibanza duhereye muri komine ya Mukaza baza mu bushikiranganji mu gisata kijejwe ibisagara kugira ngo tubahe ishusho y'ingene igisagara kizoba cubatse mu myaka 16 imbere. Muri uku kwezi k'umunani umuntu wese afise itongo aca tuzanira ikirangamisi c'ingene urupangu rwiwe, c'ingene ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri imyaka 15 iri imbere. Utazozana ico kirangamisi c'ingene agiye kuhubaka, twavuze ko ari imyaka 15, tuzobona ko atashoboye, turondera abashobora kubaka ico kibanza. Niko igihugu gitegerezwa gutera imbere. Twavuze ko tuzobera muri Mukaza mugabo no muri Muha no muri Ntahangwa, bose muri ayo makomine hari ukuntu igisagara caca gitegerezwa kuba kimeze kiranye igihugu kiriko kiratera imbere, baze tubereke ingene bategerezwa kubaka. Mu kiringo umugambi PASAC umaze warafashije amashirahamwe agera kuri 18 akorera mu mico n'akaranga, yongera akahiriza ubwenge abantu bagera ku 557 bivugwa na Renova Habyarimana umpuzabikorwa muri PASAC. Kuva muri iki gihe cyose tumaze muri PASAC hararanguwe ibintu bitari bike mu bisata bitatu. Ubwa mbere hari ikijanye n'amashirahamwe twita ama entreprise yiyungunganya, hariho 6 yategerezwa gutezwa imbere biciye mu gukurikiranwa bimwe biboneka n'ikigo gikurikirana abiyungunganya. Ayo mashirahamwe 6 akaba ari muri cohorte twise scale up. Hanyuma hariho amashirahamwe 18 ariho yaragitangura muri iki gisata, ayo nayo nyene akaba yarashoboye gukurikiranwa mu mezi 15. Nkuko nariko ndabivuga, ayo ya mbere yarakurikiranwe nayo nyene amezi 15, nayo ya kabiri 18 yarakurikiranwe mu mezi 15. Akaba yararonse abahinga batandukanye bo mu kigo ca Adisco kiraba abiyungunganya. Hanyuma iruhande aho hariho igisata hariho umugugira kabiri w'ibikorwa waranguwe, ni inyigisho nkarisha bwenge kuba hinyanyuzi kubakorera muri iki gisata n'abakora muri iki gisata bahinyanyura canke bakorera mu migambi mwene ijanye no guhingura ibijanye n'iki gisata ari indirimbo, amasinema n'ibindi. Aho tukaba inyigisho 38 kuva mu 2021 gushika uno munsi zaratanzwe n'ishirahamwe Menya Media, aho abashika ku 557 bashoboye gukurikirana izo nyigisho. Ico novuga gusa muri abo 557 harimwo umwe usanga agaruka kabiri canke gatatu bivanye n'izo nyigisho ko zari zitunganijwe, yabona ari zimufasha
izimufasha mu bikorwa arangura. Hariho rero niyo migambi 21 yashoboye kurangurwa n'abo bayihiganwe, hanyuma hakaba imigambi 12 yari ijanye n'ivyo guhingura ibihingurano vyo muri kino gisata c'imico n'akaranga. Hakaba n'imigambi 10 yo yaraba yo muri ya mbere ni muri umugambi ihiganishwa ihiganishwa ry'imigambi akaranga art, hanyuma n'imigambi 10 yo mwihiganishwa ndatira nanje, aho naho abahiganwa berekana imigambi ishingiye kugenda kwereka ivyo ibihingurwa muri kino gisata. Ndavuga nk'abatunganya amasabukuru y'indirimbo nka Marahaba, mwariko muravyumva bariko barabishikiriza. Marahaba murazi ko yatunganije ihiganwa, yatunganije isabukuru y'indirimbo, aho abavuye hanze batari bake bahejeje bakaza bagahura n'abarundi. Hariho rero n'indi migambi uretse iyi ndirimbo gusa, hariho y'amareresi, mwumvise iturive, aho bigishije ugwaruka, hanyuma bagaheza bagashika no ku ngingo yuko bahingura amasinemane. Inyuma y'inyigisho zamaze amezi 6 hariho nabigishije intambo z'ikirundi, harimwo n'ingoma. Mwumvise ishirahamwe abagumyabanga, mwumvise ishirahamwe Alliance Burundo Franco Burundese do Gitega, batunganije ibitari bike. Reka dutandukire mu makuru avugwa mu muziki w'u Burundi. Umuririmvyikazi Natasha Ngendabanka amenyesha ko afise ibikorwa byinshi agiye gukora, haba ku mugabane wa Buraya, ku biteramo ndetse no gukorana indirimbo n'abaririmbyi bo hanze. Akaba yavuze mu gihe yaratahutse mu gihugu c'amavukiro avuye mu bihugu bitandukanye, haba ku mugabane wa Buraya canke ku mugabane wa hano muri Afrika. Agishika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, umuririmbyi Ngendabanka Natasha akaba yaravuze bimwe mu byamushimishije ndetse n'ivyo yungutse mu ngendo yagize mu bihugu vya Burayi, ndetse nakunguko umuririmbyi agira yasohotse igihugu. Nari mu Belgique no mu Bufaransa no mu Butaliyani niyo mvuye. Ico nashimye cyane kubona abafans b'umuziki w'u Burundi, abafans ba Natasha, kubera musanze muzi ko ubu abarundi ari benshi mu Bufaransa. Fise concert ingodi ni le 12 août, harageze ni samedi. Mejeje gikorwa, fise indi voyage muri septembre, ariko muri Europe, mu nyuma muri Afrika. Ego muri Afrika, urumva rero sino bivuga byose ngunda kuvuga. Maneno ni nyuma, sipendi kuongea sana, napenda kazi ziseme. Ingendo umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi ndibaze zirafasha, kubera usohotse niyo ubona ibintu. Rero niyo kenshi ubonye umuririmbyi aronsa akuka déplacement, aronsa ayo mahera, kenshi aca sohoka kubera aronke ubumenyi, biradufasha cyane. Umuririmbyi akaba yavuze ko yagiriwe amahirwe yo guhura n'abasanzwe bakurikiranira hagufi umuziki muri rusange, kandi ko hariho n'ibikorwa byinshi bigiye guherekeza izo ngendo. Imana yamfasha duhura n'abantu bafasha umuziki mu rusange bo muri Europe, i Burayi. Ndibaza ibikorwa mugiye kubibona, amakonseri, amakorabo menshi na menshi aha muri Afrika no i Burayi. Ndibaza na mwaka muzobona korabo kwanza, ndibaza iraje. Concert nayo yo hanze i Burayi, aho navuze mu Butaliyani cyangwa mu Faransa, Belgique, nzojayo. Umuririmbyi Natasha Ngendabanka akaba yakiriwe n'umuririmbyi ava mu gihugu ca Tanzania Echibaba. Dutandukire ku makuru avugwa mu by'inkino dushikirizwa na Jules Boris Ingabire. Umugwi wa Aigle Noir ni
warayitahukanye igikombe ca Super Coupe cyo gikinwa hagati y'uwo mugwi w'Imakamba ndetse n'umugwi wa Bumamuru Football Club watahukanye igikombe ca Primus League c'umwaka w'inkino uheze. Aigle Noir ikaba yatsinze igitsindo kimwe ku busa uyo mugwi. Igitsindo caje ko cinjizwa na Abdi Inez Rwande rwa Aigle Noir. Aigle Noir ikaba isubiye gutsinda irigira kabiri ikurikiranya umugwi wa Bumamuru Football Club mu ntara y'Ibitoki ko iri yaje kuba ubatsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Bivuze ko mu nkino zibiri za nyuma ziherutse guhuza iyo migwi Aigle Noir yaje kuba itahukana ibikombe byose. Umugwi rero wa Aigle Noir waje kuba utahukana igikombe ca Super Coupe kuba yaronkejwe imiliyoni zigera kuri 4 z'amafaranga y'amarundi, nayo Bumamuru FC ikaba yaronse imiliyoni zigera kuri 3 z'amafaranga y'amarundi. Tuyibutsa kandi ko iyo migwi ibiri ariyo izoserukira Uburundi mu nkino za Afrika. Umugwi wa Bumamuru ukazoserukira Uburundi mu nkino za CAF Champions League, nayo Aigle Noir The Fighters ikazoserukira Uburundi mu nkino za CAF Confederation Cup. Abakinyi batatu b'Abarundi Abedi Bigirimana, Rukundo Onesime ndetse na Ndizeye Samuel bashoboye ko batangura mu kibuga mu rukino umugwi wabo umushasha wa Police FC yo mu gihugu cy'u Rwanda batsinze Police FC mu gihugu ca Kenya ibitsindo 2-1 mu rukino rwa gicuti rwo kwitegurira umwaka w'inkino w'2023 ushira umwaka w'2024. Abakinyi batatu bose b'Abarundi bakaba baherutse kwimukira muri uyo mugwi wo mu gihugu cy'u Rwanda mu iganwa rya Rwanda Premier League. Inyuma yo kurangiza ihiganwa ari umukinyi mwiza ndetse akaba no mu bakinyi babiri bashoboye kwinjiza ibitsindo byinshi mu iganwa rikuru ryo mu gihugu ca Tanzania NBC Premier League. Saido Ntibazonkiza canke Lion 10 yarayerekanywe mu mugwi wa Simba Sports Club gaho nyene mu gihugu ca Tanzania, aho azoshobora kuba yambara inimero 10 muri uyo mugwi. Mu rukino rw'umunsi bitiriye Simba Day, Simba Sports Club ikaba yatsinze ibitsindo 2-1 umugwi wa Power Dynamos. Saido Ntibazonkiza akaba yatanze imipira 2 yavuyemwo ivyo bisindo byose. Ivyo birori bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko, reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Ndabasabaye kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Mugire aho muba mwubahwe naho butaha.